umurundi wese akazogira icyo ashora, ikizoba gisigaye nuko ayo mahera rero mu mabanki, kuko mwumvise ko ari ikigega cacu, muca mwitubungabungira neza, nta kindi. Uburundi ataco bushora hanze, mubimenyere, ifaranga ry'Uburundi rizoguma riri hasi, kubera nimwaba muri pima kuyabandi ibindi bihugu, ataco washoye muri Tanzania, ifaranga ry'Uburundi rizopfa ryipimye kuri Tanzania. Ataco washoye mu Rwanda, ifaranga ry'Uburundi rizopfa ryipimye kw'ihera ry'u Rwanda. Ataco washoye muri Amerika, ifaranga ry'Uburundi rizopfa ryipimye kw'idolari, rizoguma riri rundi ngahi Burundi. Ir'Amerika riguma riri Amerika iwabo. None rero ko mwishakira amanyamerika, ubu nyene tuje ku kivi, Uburundi bushore hariya muri Amerika, duce twironkera amanyamerika. Atari ivyo mukazomba imfashanyo muzokwama muri womba gushika ku mpera y'isi, muzohigira gutera imbere. Ndafise akanyamuneza cane. East African Community yarahabonye, iraza ubwenge kabisa, kandi niryo shirahamwe rya mbere rigize yuko umwe wese akotiza mu mahera yiwe. Pourquoi? None dukotije mu manyamerika, ibikorwa n'ivyo muri East African Community twe hari dolari dukoresha, murumva ngo cyo cyose twari twaragize. Mugabo ubu turashaka guca tuvuga tuti umurundi ari muri East African Community azokoresha amarundi, umutanzania muri East African Community azokoresha abashiringi, gutyo. Murumva ko mutu watowe. Dukomera amashi ndongozi zo muri East African Community. Oya nimwiyumvire, nkubita muravyumva. Umurundi akabwira umurundi w'Icendajuru. Cendajuru ni komine iri ahantu hasi cyane hariya mu Cankuzo, akamubwira ko atagira idolari mu mupfuko, ijuru rikorotse ari umukene. Yamaye nkamubwira umwenegihugu mu Cendajuru yikenereye kwibonera, ariko ararya yiryamiye mu nzu y'ibati, yambaye agahuzu kameshe, nivyo akeneye. Mugakuja kumwigisha Gisagara, komine Gisagara iri kure hariya. Urumva ngo amadolari ngo yateye agaciro. Ijya ni propagande, ni propagande kugira ngo abarundi batumutwe. Mu minsi heze naragiye mvuye ruguru, ndakunda kuza ndahagarara ndaba ibiciro, hanyuma sanga ikiro c'inyama kigugwa 15,000. Hajya akumuheto uva Bugara mu manuka. Hanyuma bukeye kuri weekend ncantuma abagenda kuraba ibiciro ago. Weekend bazi abakuru bose baba ariko baraduga, bose bari muri tourism. Hanyuma acasanga ikiro kigugwa 18,000. Bukeye acamubaza ngo none hagati y'ejo n'uyu munsi habaye iki? Ngo idolari ryadutse. Wewe inka wewe yoroye mu madolari. Nukuvuga ni propagande kugira batesha umutwe abarundi bonyene bice ubutunzi bwabo. Ndazi ko Burundi butunzi, ahubwo ingorane nuko batatwigishije amahera ava. Uno munsi twotangura production, umuntu wese akaronka ikintu ashora, duca tugira umusesekara tugaca dushora hanze. Ivyo bintu tutagira byo hanze, yama itabiri twashora hanze nivyo bizoca bivamwo yamahera yo kubigura. Mugabo mushaka yuko hari bibisanza ngaha mutigeze mushora, kubera iki propaganda. Ujya atujije gucura amasuka n'ubu ni hakiri. Icyo gitwa kugira ko ifaranga ufisa atagaciro rigira. Ujya atujije gucura amasuka, ujya atujije ntitugire koperative y'ikibiri. Ujya yama avuga ati ntagire n'umu investor aza mu Burundi. Burya nivyo abari ko aravuga, kandi je ndabizi namwe bw'abanki murabizi. Ya mugenzi wo muri FMI niwe twamatiriko turavugana cyane. Twese turahizi ibintu bijanye n'amahera.
ibintu bijanye n'amahera umuntu ashobora kubwira ngo aguha amahera y'igitoro c'amezi abiri uge kinogo igihugu c'ugita mu manga inyuma y'amezi abiri naho uzoca ugishiraho uzoca ugisubira kwigarukana hamwe cariki. Hariho abarundi iyo propaganda yafashe gushika bavuga ngo hakupfa umunsi wopfa ejo ngo donke tusirififa amezi abiri duce dupfa mu mezi atataza. Muribuka umugani so umugani umuhanuzi Eliya aciye kuri wa mupfakazi w'iserebuta hanyuma akamubwira ati ntabaza utwondya hamupfakazi akamubwira ngo nukuri kw'Imana ngo twe dusigaranye akagafu n'utu tuvuta tugira tugacumba akagafu hanyuma turye duce dupfa duce turindira gupfa gusa. Mugabo acavuga ati oya cuba umpe dukeyi acumvye aramuha erega kagafu ntikigeze gasubira guhera no kuvuga ataco wasohoye ntupfuroza niba barero uvuze ngo nibaduha igitoro c'amezi abiri hanyuma duce dupfa buripfisha hakiri kare rero urapfa hakiri kare none ayo mezi abiri kuyamaze utarapfa ko mu mezi atanu aheze wavuga ngo nibaduha igitoro c'amezi abiri duce dupfa none ko kuva kiriya gihe ayo mezi abiri ntarahera ko utarapfa kugira umenye ko nejo uzobaho. Impanuro niyo ndabahaye cyane cyane. Mugabo ibintu bijanye n'amafaranga nasanze bisaba yuko tuba double gestionnaire. Kuba ino ikigega none bayisiha mu kigega ari we warokibungabunze bica bigenda gute? Uyumvire wimbuye amasaka ugacubika y'imbeba wewe wenyene uzokura yiki? Ayo mahera rero niyo twashoye amahera kubungwabungwa mu kigega ni ibintu vya mbere bikomeye. Hariho abakozi ba leta nce twajengwa nyigiturire n'ivuye inyuma je nda umuntu yiba mu kigega cy'igihugu nda umuntu agigiturire kuko niyo nkwezi y'akarongo wewe niwe warujeje kubungabunga ibintu niwe ucivyono. Umuntu yiba mu kigega ca leta caje yiba mw'ibanki kuko irya banki zose nizabene gihugu ajya amahera n'abene gihugu sigwanya mugari hama banki bazi ko arayi waboga nayo abene gihugu umuntu rayonona abari umumenja nahataniye na wa mugabo yiba muhiriwe abo murumva biba muhiriwe arimbura ibiharage akabiraba ati yajeje twarimbuye ibiharage vyinshi mbenzo birya gute agaca abwira umucuruzi w'ibiharage ngo hewe nguze guhegera umugore atari hari bazo yagiye kurima ngo sayine gucuza bagaca biba vya biharage agashora. Ntataniye umugabo yiba muhiriwe nico kimwe n'umufonctionnaire de l'etat cyane mu banki yiba mu kigega yiba muri banki yiba ikigega cy'igihugu byose bisaba kubungabunga ihera nirisohoke rifise ico rigiye gukora. Mu misenza wo mu bushikiranganje bw'ubutunzi twarankanye muti mwapfiki twapfuye gusa yuko ibanki nkuru y'igihugu itagabwa n'ubushikiranganje bw'ubutunzi kubera kare ubushikiranganje bw'ubutunzi bwavuga ngo dukeneye gusohora aya mahera zana aya mahera bagaca batanga. Mwarabonye ibintu amahera yasohotse atacagiye gukora. Mwarabonye ingene bubaka baraje ya Mpanda bagata mahera yose baraje itaba kubera iki ubushikiranganje bw'ubutunzi bwo bwemeye kwa ayo mahera sohoka ibanki nayo ihabwa amategeko igacivuga iti chef w'chef. Twarankanye rero ntangwe kuvuga ni kuvubu ifaranga ryose risohoka ntegerezwa kubona ico rigiye kuriha. Bacabona aho bahora ngira ngo bacisha utuntu ndahazibiye baca batakuririmba ururirimbo ngaha mu mabarabara umukuru w'igihugu aratwinjirira mu bikorwa vyacu. Umukuru w'igihugu araho yimiriwe bayabwira aho usanga umushikiranganje avuga ngo ndamwinjirira kubera iki bagira abanyonore basanga umukuru w'igihugu ni hari yabibonye umukuru w'igihugu yimirirwa amajana. Jewe mwibwirizwa shingira ico nabonye na ico nasomyemo hariho akantu
cyane rwagutse ngo assurer le fonctionnement régulier des institutions. Mwebwe mwinzi by'amategeko kanonze iryo jambo ntirikwiye. Inama nshingamateka mu Burundi hari séparation des pouvoirs, c'est la démocratie, état de droit, séparation des pouvoirs. None ko executive itinjirira legislative ninde ko bose ari le pouvoir de l'état ninde azobahagararira? Ni hahandi rero hageze kuvota bije umwe wese avuga ngo mpagwaje nigire undi mpagwaje nigire undi mpagwaje nigire. Berube ntakizo bikimaze, umwe wese azocagira akaberube gwiwe. Ibi byose nuko abantu batarabitahura. Umukuru w'igihugu y'inama nshingamateka yejeje kugira itegeko niwe apromulga. Kwara abagabo barazoca bapromulga tura. Kandi mvuze nti iri si sinya seconde lecture. Obligation isubirayo bakagira seconde lecture. Umukuru w'igihugu urumva ko ari umukuru w'inama nshingamateka. Justice umukuru w'igihugu si magistrat supreme. None conseil supérieur de la magistrature ntisambura ibyo mwagize isanza ari bibi. Umukuru w'igihugu se yitwa none umva ko ari watwara ubutungane yinjiriye rero pouvoir judiciaire executive le gouvernement ntitwagora premier ministre ego umukuru w'igihugu yaca yigira mu ikoja ari ibyo ho bavuga ngo nti ntage namwe yinjira yaca yigira mu ikoja kiryamye. Oro byanditse neza yuko le gouvernement met en œuvre la politique de la nation telle que définie par le président de la République. C'est lui qui définit les politiques, c'est lui qui contrôle, assure le suivi, l'évaluation. Kuko iyo politique utegeza kwishira mu ngiro utayishize mu ngiro uca witahira. Mugabo hageze kwihera ngo umukuru w'igihugu ntarunguruke. Emwe no muri microfinance ndafise uburenganzira bwo kujayo kuko l'obligation, l'une des obligations régaliennes de l'État harimo obligation de battre monnaie. Non, c'est le ministre des Finances qui bat monnaie, c'est le président, le chef de l'État. Mugachaba ngo berero gusidayira ndayiraba nivuye inyuma neza. Nico gituma ifise autonomie kugira ngo icungire igihugu amahera yacu yose mwibanki yariyo yose. Mugabo banki no munsi musigaye mwanka kuyiha raporo y'ukuri. Ndabesha baba ndabesha banki ni muri nga ndabesha mutanga raporo z'ukuri. Ndabarege shegero cyumva urazingere mugaya berube murayigaya mukayiha sinzi bavuga nje ndabarege reka bwe gatoyi mwarambonye kuko umunsi duhindura inoti bazibahaye haheze indwi zibiri gusa ntizacesura kunyika. Mwese muca mutanga raporo yuko atari kidite mufise ataroti mufise. Nza mbona raporo ya berube ngo reka zari kidite ziragiye ziranyitse amahera gikiye bunye zasaza yatwaye sawa. Ubu rero ngira nkoreshe ubutegetsi nahawe n'igihugu camamagara Cyril de renseignement murayizi ubu nyene hitanana na responsable de l'application de la loi igenda muri banki yose bugurura imashini musohore tuza kuvyirabira twebwe nyene tuvyirabira habaye iki iraporo mwatanze nta na endizie yamarikidite mufise mwatanze ntitwayatoye none aho ntivyerekana akagaye ntivyabaye kwanga kwa raporo bero mugaraciye mvuga nti shabero mugabo ikosa ni kwawe. Mu bisanzwe umwongere agendana ibintu bibiri, inkoni n'ubuhiri. None se umwongere w'amabanki umwongere agendana inkoni n'ubuhiri. Inkoni niyo kuyobora intama
iyonye muzosanga muzobona inkoni z'abungere z'abasenyeri zirigonze hejuru hajya kugira ngo aza aragarura igira itizira agaca yikwega. Iyo rero wigize katamanikirwa aca asokorera bwa buhiri araguhushura. Shaka mugane no mwijambo ry'Imana mu Baroma bati mutwarabe ariho kugira gahane inkozi z'ikibi wako ntatwarira inkota ubusa. Siko vyanditse amuzi yuko hajya rero bavyanditse uko batazi ico banditse. Rero biracevuga wa makosa yawe rero intama nizo zigutwara cyane uzitwara. Ariko akontora amabanki kubera iki? Ari waje kugira nyereka mwana wa mama ukamwereka ivyo ushaka kuri kadashaka kuvyibonera atarinze kubigusaba. Ahavuze ngo agira abakontorora atarinze gusaba. Mwese nimwagomutse France n'uburigira wemera ko BRB yokontorora BHP urigera uvyemera? Narababwiye ingorane mfise warabonzi abanyamahanga bari kandi babwira ikintu kimwe nta kintu kiryoshe mu gutwara Uburundi. Aha bose ndabazi gutya ku mazina turazinanye. Uburundi tuvuga ururimi rumwe turi ubwoko bumwe. Hajya bari barabeshe tubona ko uno munsi none aho tubiboneye ntibona ko atabahutu n'abatutsi bakibaho. Ubu n'abarundi turi ubwoko bumwe bw'abarundi. Iyo uvuze ijambo riruhukira no kuri ivyo ndiko ndavuga n'abene gihugu b'icendajuru baravyumva. Amabanki rero BRB ufise obligation de le contrôler atabiganiro. Niwavuga ibiganiro hoho bazogucamwo kwe. Hanyuma no guhana murazi ko n'ijambo ry'Imana murazi ko guhana birimo. Hariho abana bigize akagama ruganda muri Bibiliya, abana b'umugabo yitwa Heri yari umuherezi. Abo bana bakarya ibiturire bagasambana barakora ibibi byose. Hanyuma se wiwe mwabana ivyo ndabumva ko ni bibi aguma yirenganira gusa ntahane. Imana ikivuga ngo uri kurangaya rero unducishije abana bawe kuvuna agenda kubwire bose bazopfira rimwe kandi nawe uzocupfa. Niko vyabaye kubera iki yase guhana. Umuvyeyi adahana ntabari umuvyeyi aba ari wafo kabisa. Amabanki rero mwarimenyereye kubera ko yangorane banki navuga yagize yamaze imyaka 10 atacikontorora. Bose barigize ibiro biteze. Uno munsi rero mushaka ko muzokwama mu biro biteze kuva 2015. Aje no saba amakungu arakwiye kudushumbusha kane. Arakwiye kudushumbusha. Urazi umuntu kukwica agaca garuka kugutweka. Abantu bavuze ngo Uburundi turabwugaye ntihagire n'umuinvestor azogaruka i Burundi. Tumara imyaka kuva mu 2015 gushika ngira ngo abainvestor bagarutse hamwe baje kuri table ronde. Abo babigize nibo baciye baza kutubwira ifaranga ryanyu murakenye igihugu cya mbere gikenye ku isi. Abanyene nibo babigize bacava ko ari igihugu cya mbere gikenye ku isi. None mwari mukwiye kudushumbusha. Banki mondiale dushumbushe na FM dushumbushe. Turari vyiza kuko umuntu akuza gutwega ko ari we yakunitse. Uramunitse umuntu imyaka 5 yose unigura yonze asigagendera ku magufa ugaruza kumutwenga ngo cyo kintu igendera ku magufa. Nawe niwe wamunitse ngo rikora mutwenga. Kandi mwigenzo y'ikirundi mu bisanzwe kera twarashumbushanye. Inka nk'ubu ufise inkuba ikazikubita. Inshuti n'abagenzi bose baca bagushumbusha ku mwaka kuzanira inyana undi akuzanira ishuri undi bakagushumbusha ugasubira ugatunga inka. None natwe ko twari twarabimenyereye gushumbushwa ntibagira igikorwa bakadushumbusha. Base naho nta ngorane ko turabagabo tuzokwikorera none tugire gute.
ndayivuga mu nkuru kubera nzi yuko abana banje badashonje iyo baba bashonje bisi nabivuga umuntu urafise icuryubu Imana igubihezagira Burundi Shake Bush amanje murangenda ndiko ndazunguruka mu mitumba nkazabona hari akazu keza k'amabati imbere y'ibihumbi 2015 akazu k'ibati nikahahora acavuga dividend umwene gihugu yakoze yarose dividend kuko ntawubaka inzu yaraye ubusa ubonye ububatse inzu ni dividend none amazu mashasha mbona hamwe gisagara murahagarara ku ntebe kwa Haruwa ngo murabe hariya mwitenga abarundi barubatse vyerekana ko nabakozi iyo rero utanguye kumenya ikintu citwa production ukamenya ikintu citwa transformation itunga riba ryaginjire mu gihugu ryafaranga muvuga cyari gira agaciro jewe namane agituma mubona abarimyi nabo araboro mu Burundi none abarimyi nibo basigaye batwega ko arababoss bamwe bahora bavuga ko arabakire mu Burundi ubundi bavuga ko arabakene kubera iki bamwe bari muri service nitungisha abandi bari muri production rero abene gihugu bavyemere nuko najewe nabigiyemo nico twara wenda babwira nimwe mushaka gutunga murashaka ko amahera yagira agaciro nimugire nk'ivyo ngira kwe urazi wimbuye nk'itona amajana 3 z'ibiraya ngaha ukaziharura neza uziraba imbere yawe urazi cari iki narese navyimbura mubona amasara muri muramwabona urazi ufise itoni amajana 3 z'ibiraya inoti uraharura ugashira ngaha ntusuma icambere ntusubira kuja gusuma ivyo ufise uharura ugasanga aho ufise itoni amajana 3 z'ibiraya itoni 50 z'umuceri itoni 50 z'ibigori itoni 50 z'amateke ugacusa ufise inkwavu amajana 5 ugacusa ufise ingurube 20 ubwo bakene babara amajahe ganutse jewe sese ntunga amahera murane abahiriwe nabo amahera y'ivyimugwa aja kuri banki yabo barindira konza kurotira bagasanga dotiri ntica ntiki umva muca mwihera ingurane abandi mugaca mwiyungukira basha kizima ari ivy'igihugu amahera na y'igihugu nico itwa kizakuyanjanjwa amahera na y'igihugu kandi hari abantu bazi ko amahera ari iwaboga nico itwa kubika amahera mu bifu vy'inkono ni ngorane kubika bagatutse twaciye mu bintu vyinshi muga nta kundi ariko nagenda abwire nti Uburundi burashobora kugira umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi muri abantu mujejwe ivy'ubutunzi ngaha mbarira Uburundi burashobora kugira umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi uno aha mwese kora muri mu service gusa ntimuze cyo production nico gitwa mutazi n'umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi ko ujya widegemvye mu bijanye n'ubutunzi no kudatega amaboko wundi mugabo igihe cyose uzova ngo nkora kwanaka ngo hewe ngo gurana ibihumbi jana ntuze ndageza kagorane ngo nina shida kidogo urashobora kumpa ngo ibihumbi jana ngo reka naje ntibarankora mu ntoki mukene uko yewe uko maskini none Burundi kugira bugire umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi dutegerezwa gukora dushore ivyo dukora turabifise kabisa nico gituma je nabiharuye duca turagenda turicara n'abahinga duca turaharura turabona umwaka Uburundi buzoba butunze hajyana ntimugengo bijyango byavuye hagufi twabanje kwiga ivyo Burundi bufise dushobora kwimbura dushobora gushora turaba abarundi n'abakozi tubona abarundi berevutse batangwe gukora duca turaraba neza turabona ko Burundi mu 2060 n'imiburiburi uzari igihugu gitunze kuko turafise umutahe ni ressource naturelle na ressource humaine ivyo rero twobihingura ariko birababaje kweri nagiye kuraba muri OBR
muze murabe amahera twonona amadevize twonona twemporota ibintu dorix ari ni menshi cyane kuruta amahera agura ivyo abarundi bakeneye. None genda murabe amashampanye abaye imporote n'imivinyu ingene bingana ngane dufise ukwakwa ntigwava mu mvinyu. jewe iyo bahejeje kunganira insongo kuri bitoki n'ivyi wanje bitoki ni gwanje bahejeje kunganira insongo bakayinzanira nca ndayitara amezi atandatu naho mu mvinyu ntawo none kuja kwemporota umuvinyu dufise umuvinyu ngaha iyumvire Tanganyika iri ngaha twaja twemporota amasaradini muze saradini ifi tuzifise ngaha jewe waje afise inyanza y'amafi jewe uwo mbwira ntawo mpisoko gitoni kazitanu z'amafi cenda afise anje aja kuroba nce guhitoni zitanu usanga uzikeneye mugu ukagenda wewe kugura yafi yitwa ikiva mu Bushinwa Thomson ukavaga mbwiye ugura Thomson usize amatilapia n'amakarupe komine amakrariasi waje hajya karusi ukayasiga ukaja kugura mu Bushinwa bane mugira amadolari hawa ya mutamu yafise mama yasasaguruka corne beef sinyama ugasiga umusoso mwiza ukacugenda kugura corne beef ujya bibaza ko ariyo nyama ya mbere do karite ngo gusangiye nk'umuzungu mbeho nk'umuzungu ugiye muri restaurant ahanyena muri ville jana 5,000 muri restaurant hajya muri buffet baragukubita icakura basha ukarya mugabo ukavuga uti je sinza muri rya 5 ngira ngende kuri ryagenewe umuzungu aho nza kuriha 30,000 urumva aho baguhaye gutugara gutya mugabo isahani ya 5 avuza muri ville bagabo ugiye mu Kamenge 5 ntavyoma mugucuhitamwo kuja kurya kuri restaurant y'abazungu babone kuri umuzungu bagacaga uturi kurushi kuri 30,000 acavaga murakenye. Hari umuntu akunda kuririmba uririmbo rw'ubukene ubuzima buziyije ngaha ku maradiyo aharirimba rero urwo rurimbo rw'ubuzima buziyije argira ngo ari ngaha basha nagiye kumudoriya ndamutohoza nsanga nta n'urukwavu yorora ntani are zibiri z'umurima afise nsanga nta hantu na hamwe akora ntavuga ngo patroninde mugabo aba mwirohero mu nzu nziza cyane agenda mu kamyonete nziza cyane ajya neza cyane kuko nta kwasha gwaye abana biwe biga hanze mugabo niwe wa mbere aririmba ururirimbo la vie gusa ugeragira propaganda ngo abantu bose bumve ko bashoje reka burya icyo wiyise n'icyuba jewe ndi mutunzi wa mbere ku isi nabonye abanyanditse ntavuga ndatomboye murabimenye basha mwari mwarabihishije banyanditse ko ari je ndi mutunzi wa mbere ku isi asha nivyo jewe undusha muri mwese naze dutare none jewe rero ndavyemera ko ntunze kuko jewe mvuze ntuno munsi nginkoko kandi ntumbaza kugwa ngahe mvuga nti genda mutori inkoko hajya mu mbagi mvuze ntuno munsi ngimbata ndaja ku imbata mvuze ntuno munsi ngira ukwavu abagenzi baje kundamutsa bavuga hewe tori inkoko 5 ngaho mu bagi mvuze nginyama y'ingurube n'ingurube mvuze ngiyinka n'inka kuryama ndafise inzu abana ndabarungika kwishuri ndakanutse ubwo bukene je mbwira wandushitunganira icakora ntakora n'igiki nishatse kuja kuramutsa inshuti mu Ruyigi ndohokirayo none we ntaja mu Ruyigi ntaje ndajayo ntaje ndarya none umva ndushiki twese tuzobisiga ha ganda babwira ivyo mwita ngo nitunzi ngo n'ubutunzi nakarenze ko muzogasiga ha kwisi ico twajewe mu gukundana kwanje amahera sindayabika muhira shira muri banki ayo ntakoresheje abandi barundi bakayakoresha hanyuma aho nzoshaka nkoresha hagenda gato akoresha abantu benshi ntibazi banki rero icarico